mu ntumbero yo gutera intege abenegihugu bari ku kivi kugira ngo bakore ibikorwa byo kwiteza imbere. Umusitanteri wa komine Muramvya Nkunziza Eric yarishikiye ku mutumba Masango ahariko hararangurirwa imigambi y'iterambere n'ishirahamwe NSDP rirongowe n'umuvuka komine aba mu gihugu ca Canada Alphonse Nahimana. Inyuma yo kumutembereza ahariko hararangurirwa iyo mirimo, Umusitanteri Nkunziza Eric yarahaye ikiganiro ku Mbizi TV. Muhejeje kugendera agacimbiri bihororo ni ku mutumba wa Masango, zone ni Muramvya, komine ni Muramvya, intara ni ya Gitega. Muri neza na neza ku mutumba wa Masango, muhejeje kugendera ibikorwa biriko birakorwa n'umwenegihugu ava muri komine murongoye ariko ataba ngaha. Nyakubahwa Umusitanteri, muravye ibikorwa bahejeje kubereka mwabonye nk'userukira intwaro mw'ikomine ya Muramvya, sinoreka gushikiriza ikintu abenegihugu mbona bari hano basanzwe bari no muri shirahamwe. No kuvuga ivyo tubonye hano, mwabonye twatanguriye turiko turaraba aya mazu umwenegihugu asanzwe ari mu bihugu byo hanze yubatse. Twabonye igitangaza aha ku mutumba Bihororo, aho twasanze umwenegihugu yaragerageje kubaka inzu igeretse kabiri. Ibi rero nitwe tumenyereye ko bikorwa mu mitumba, twe tumenyereye kubona ajya amazu twabonye mu bisagara bikomakomeye, aho tubona yuko uno mwenegihugu yitanze cyane, abona yambona kazoza igihugu gifise cuko mu 2040 twadufise igihugu cifashe, mu 2030 naho twadufise igihugu giteye imbere. Uwo turabona yuko yabitanguye, turavye imigambi ariko arakorera kuno mutumba, tubona yuko biteye igomwe cyane. Aha rero twabonye n'amazu ariko arubaka, nace cyane yatwetse yuko hazoba harimo inzu irimwo bazoshobora gusomeramwo ibitabo. Turabona yuko hariho n'inzu zimwe twita amasare abenegihugu bo kuno mutumba bashobora kuzogiramwo imanza zitandukanye. Tukabona neza yuko umwenegihugu afise uruhara mu iterambere ry'igihugu, kuko iyo tumaze kubona umwenegihugu yahora arondera nk'ibi bintu akabirondera mu bisagara bikomakomeye, mugino musi akaba bisanze ku mutumba, tubona yuko ari ibintu bidasanzwe. Abanyeshure bo kuno mutumba twabonye yuko batazirirwa baja kure barondera aho bashobora gusomera ibitabo, aho tubonye yuko bashobora kuza gusoma ibitabo aha ku mutumba nyene ubegereye, cyatubona ko ari ibintu bidasanzwe. Umwenegihugu rero tubonye imigambi ariko ararangura kuno mutumba, tubona yuko twomutera intege nk'intwaro, mbere tukatera n'akamo abenegihugu bose aho baherereye. Turazi yuko hariho n'abandi bari mu mahanga bakwiye kuzana imitahe yabo
bagateza imbere aho bavuka. Kuko uravye ibintu biri ku mutumba tubona yuko ari ibintu bidasanzwe. Murabona yuko yagerageje yabonye ubukene abenegihugu bafise, na cane cane murabona uno mwavu wa kijambere ingene usigaye ugora abantu batonda umwanya muremure. Murazi yuko igihugu cacu gifise ibibazo vy'amafaranga y'agacumva makungu, rero bigatuma rero umwavu wa kizungu utaza kugiye. Ariko twabona wewe ariko aragerageza kugira arabe ingene yohangana n'ibibazo kugira ngo akemure ibibazo by'abene igihugu bakeneye umwavu wa kizungu. Urabona yuko ariko aragerageza gukora umwavu abene igihugu bashobora gukoresha, kandi mwatubwiye yuko ni navyo twibonera ibiterwa biteyemwo umwavu ukorewe ngaha nyene kwa ibiterwa usanga biteye igomwe gusumba mbende navyo biterwa bitwe muri wa mwavu wa kizungu. Aha rero ico tubonye ngaha twabonye yuko dushobora nk'abajijwe intwaro muri komine dushobora kuzana abandi bene gihugu bo mu yandi mazone ku yindi mitumba igize ino komine ya Muramvya, baze kwiga hano babone yuko bashobora kwikorera umwavu batarinze kuzera inze kuri wa mwavu usanzwe uva hanze y'igihugu. Murakoze cyane. Turamaze kuva dushikiriye ano mabanga maze ko haize imisi mike cyane, nta n'ukwezi kurahera. No kuvuga yuko kuva tukiza mu mabanga ikintu twarihutiye kurondera abene gihugu babavukamwe no komine ya Muramvya baba bari mu bihugu bitandukanye bigize isi. Aha rero turamaze kuronka abatari baki, noneho mwanabona n'ubu kugira dushike ngaha twaravuganye. Umva turamaze kuvugana kandi nawe ariko atondera n'abandi bari mu mihingo itandukanye y'isi kugira ngo bagaruke bateze imbere aho bavukiye mu komine bavukiyemo. Aha rero no bamenyesha yuko tumaze kugira nico twokwita umugwi urikiyemwo abo bene gihugu bari mu mahanga bamwe twita aba diaspora. Uwo mugwi nkaba ndawurimwo. Ibi byose biriko birakogwa no kuvuga yuko cyo tubibashikiriza. Urumva umuntu umaze kumwereka mugenzi wawe byamaze gukora, hariho nabandi baca bigira aho bikubita gashi bagaruka gukora imigambi mu ikomine bavukamo. Kandi noneho su wenyene ari nabandi baze kuvugana, hari nabandi bambwiye zambuye za Nyarucamo zahe ko nduza kubarabira ibikorwa nabo nyene batanguye. No kuvuga nabo nyene iyi mbona kazoza y'igihugu barayifise barayizi, nabo nyene bariko bakora ibishoboka byose kugira ngo bagaruke guteza imbere aho basanzwe bavuka. Aro ntugira ikibazo no kuvuga yuko ibi biriko birakogwa babibona, kandi nabo nyene udakoze ibi ariko akora ibindi, kuko mu itambere urazi ko abantu baca hirya no hino mugado gasanga dushitse ku ntumbero umwe.